ry'uhoraho ntiritukwe kubera inyifato yawe ugenda uko bibereye ihamagagwa ryawe ingabire uzikoreremwo uko bibereye ufise ingeso nziza witonda nk'uko Pawulo yabitegetse Tito ngo ahanure ingero zose kugira ngo bashobore kwifata neza bidatukisha izina ry'uhoraho. Nagira mbwira umuntu wese yitwa ko akomeye mu kwizera twirinde mu kubaho kwacu ntidutukishe izina ry'uhoraho. Ibihe byiza nivyo ndabipfurije mwese banywanyi bacu mubana natwe kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije vya misi yose. Ubu nabwo turagira turabire hamwe amwe mu makuru ariko aravugwa ijya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Harimwo amakuru yihuta cane n'amakuru ariko arava mu bategetsi bakomakomeye, tukaza kugaruka cane ku makuru arabana na politike ndetse n'ingingo ziriko zirafatwa na bamwe mu bategetsi, na cane cane tukaza kuraba ibiriko biravugwa. Hari amwe mu makuru rero tugira dutangurireho, ariko imbere yuko tuyatangura reka mbanze ngukengurukire cane we munywanyi wacu ubana natwe kandi ugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu twama tubatunganiriza. Shobora kuba tarafyonda kuri subscribe canke sabone, nagusaba gufyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro vyacu uraje uba mu bambere ivyo biganiro bishikira. Abari ngaha mu gihugu c'u Burundi mwese ndabaramukije n'abakaze, abari mu bihugu vy'ababanyi mwese ndabahaye ikaze, abari mu bihugu vy'amakungu ya kure namwe turazi ko muri abanywanyi bacu kandi mukunda amakuru n'ibiganiro tuba tubashikiriza vya misi yose. Hamwe mu makuru ariko aravugwa, imbere yuko nyagushikiriza reka tubanze dutangurire kuri iyi nkuru yihuta. Hari ndamwe mu makuru ariko aravugwa cane ijya nino mu Burundi, aho inzego zimwe z'igihugu zatanguye gutegeka ko kizira kuzitumbera utambaye agapfukamunwa. Ibi bikaba vyatanguye guteza kwiyumvira ukungene bamwe mu bategetsi batariko bahuriza kubirabana n'ingingo zifatwa mu kwirinda ikiza corona, na cane cane yuko iyo umwe yirinze uwundi ntiyirinde bishobora gutuma igihugu cose cigwa mu kaga, ndetse bikaba vyotuma abantu bagenda banduzanya. Abihweza ibintu n'ibindi bavuga yuko ibi vyoba bigiye gukwegera akarambara y'u Burundi. Bamwe mu bakomakomeye rero bakaba batanguye gusaba leta ibintu bitandukanye. Ibi bibaye kandi mu gihe umukuru w'igisagara ca Bujumbura CPJ Imana niwe rero yabaye uwa mbere mu gufata iyo ngingo ko kizira gutumbera mu biro vyiwe canke se amayandi mabiro atandukanye ari muri meri ya Bujumbura, aya makomine ndetse n'ayamazone ya Bujumbura utambaye agapfukamunwa. Ubundi kandi yakurikiye ni umukuru w'ikigo AP Desire Musharitse, uyo akaba nawe nyene yatangaje ko kizira gutumbera aho atwara atagapfukamunwa. Haraciye iminsi 4 umusitanteri wa komine Ntahangwa we yari yategetse ko abatumbera iyo komine ngo bategerezwa kuba barakaravye, aca yongera ko kandi amenyesha ko ngatazokwakira abigeme ndetse n'abakenyezi bambaye impuzu ngufi ngo be n'abanyagihugu b'abagabo bambaye ikabutura ndetse na sengle nkuko amakuru yagiye adushikira avyerekana. Haribazwa ni kubera iki hadafatwa ingingo imwe ku gihugu, iyo ngingo igategeka kwambara agapfukamunwa kandi muri rusange ikorohereza abanyagihugu bose kukaronka nkuko bigenda bikogwa ahandi. Nko mu bihugu bitandukanye birimwo nk'ibihugu bibanyi nk'igihugu cibanye ca Uganda, ndetse n'abanyagihugu bose baronkejwe na leta ubupfukamunwa. Mu bindi bihugu rero bitandukanye naho bakaba barabikoreye udupfukamunwa mu bitenge tugugwa amafaranga makeya. Bamwe bibaza icyo bacyabuze ngo i Burundi hafatwe ingingo imwe nziza, maze umutegetsi wese ntaza arafata ingingo ziwe mu kajagari nk'uko bivugwa.
umutegetsi rero avuga ngo muzambara agapfukamunwa muje kundaba gusa ni nk'uko yaba avuze ati mwebwe murashaka mugware ariko sinemeye ko muzonyanduza muje kundaba. Aba rero aba yerekanye ko kwikunda guhambaye, ingingo rero nk'izo zikaba zifashwe mu kajagari, zikaba zidaheza ngo ziyumvigwe cyangwa se abantu bakaba batumva ukungene ivyo bikorwa namwe mu bategetsi. Abanyagihugu bakaba bose rero bazoronka agapfukamunwa ariko mu buryo butarasobanuka ndetse bukigoye, aho umunyagihugu wese aheza akimenya, abandi nabo ngo bazotangura kugatizanya hageze kuraba umuntu, kuko biboneka yuko atabushobozi buhari bw'uko buri munyagihugu wese yobona ubwo bupfukamunwa. Bamwe mu bariko baragira ico bavuga kuri izo ngingo harimwo nk'umuririmbyi rurangiranwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, uyo rero akaba nawe ari Sadbi, akaba yasavye ko mu gihugu c'u Burundi ndetse abategetsi bo mu nzego zo hejuru bagira ico bakoze bakugara bimwe mu bikorwa, ntibugare utubare gusa ndetse n'inzu z'ubutambiro, ngo kuko biboneka yuko kuba abanyagihugu b'u Burundi harimwo bashika kuri 90% bose ari abakristo kandi bakaba bahurira ahantu hamwe, kugara ibirabana n'inzu z'ubutambiro ndetse n'ahandi hantu hatugawe amashengero, ivyo rwose koba ari ukwihenda cane, kuko n'ubundi kiza candura hahuriye abantu benshi, kitandura ngo nuko abantu bahuriye mu butambiro canke ahandi hose, ahubwo ahurira ahantu hose abantu bashobora kwanduzanya. Tuvuye mu birabana n'inkuru zivuga ku magara y'abantu, abasengera mu ishengero ziriko zirafatwa na leta, reka dushimikire bari biteguye kamwe mu bapolisi ndetse n'abategetsi bariko barishora mu bikorwa vy'amashengero, inyuma rero bagateza akajagari muri ivyo bihaciye yirukanywe. Hari amakuru dufise yuko hari bamwe rero hageze ndetse n'abategetsi batanguye kugira ibikorwa vy'akamaramaza vyerekana. Ivyo vyatewe nuko ishengero basanze ryigaruriwe n'akagwi gatoya. Ako kagwi gatoya kakaba kagizwe n'abapasitori bayoboka Etienne Ntawumvukiye batazira akayaga. Amakuru atubwira neza yuko basanze bazanye igifyo c'abapolisi, baronka rero n'amakuru ko Pasitori Jean Pierre Tuyisenge apfungiwe mu iperereza nk'uko amakuru adushikiye avyerekana. Gutyo rero uruhagarara ruraduka mu ishengero, bamwe rero mu bakristu barakubitwa, umupasitori ashigikiye Jean Pierre Tuyisenge nawe arafatwa. Kayaga na Jean Pierre ni bantuki. Amakuru dufise adushikira nuko Jean Pierre Tuyisenge n'umupasitori ari umupasitori w'umunyarwanda, avugwa ko ari we yatanguje iryo shengero mu majambo yose yitwa Rehoboth Holy Church, nk'uko rero bigenda no mu yandi mashengero menshi, kugira ngo ryemererwe mu mategeko. Ishengero rero rikaba ryashizeho urwego nyobozi, maze rugena umurwizatunga Etienne Ntawumvukiye batazira akayaga ngo ariserukire imbere y'amategeko. Mu myaka ya mbere rero ivyo nta kibazo vyateye, gusa amakuru adushikira yemeza ko Jean Pierre Tuyisenge yabandanije ibikorwa vy'Imana nka pasitori nk'umukuru, ariko nayo Etienne Ntawumvukiye agaserukira ishengero imbere y'ubutegetsi, nk'uko amakuru adushikira ariko aravugwa cane avyerekana. Cakurikiye nuko Etienne Ntawumvukiye batazira akayaga nawe asanzwe azwi nk'umugwizatunga yegereye cane ubutegetsi bwa CNDD-FDD, mbere bamwe rero bakanavuga ko akorana n'iperereza. Asanzwe kandi arongoye ishirahamwe ryo kurarira bita Safeguard n'ubunywero bita Cape Town Beach, nk'uko amatohoza yacu avyerekana. Ni mu gihe muri Ndamukiza mu mwaka w'2017
Kayaga azwi nk'umwe mu bagize uruhara mwinyuruzwa ry'umushingamateka Oscar Ntasano, iyo rero akaba yarapfunzwe amezi makeyi nk'uko vyama bigenda. Kuva muri mwaka w'ibihumbi 2014 amashengero menshi arongowe n'abanyarwanda yaragize ibibazo mu Burundi. Henshi rero haradutse imigwi y'abakozi biperereza yakoze ibishoboka vyose kugira ngo abo bapasitori birukanwe, maze rero abo bakorana n'iperereza bakabona ko kwigarurira uburongozi n'amatungo y'amashengero nk'uko amakuru avyerekana. Bamwe rero mu bapasitori bakaba barahunze, abandi barirukanwa, bikaba bibabaje cane. Imbere yuko tubandanya n'andi makuru twagutunganirije, ndakwibutse ko niba utarafyonda subscribe wanzu ukayifyonda ko, reka tukumvirize ijambo rikomeye cane twabageneye kuri uno munsi. Nize BUCUMI, reka tubaze tumwumvirize, inyuma yiwe nagaruka ngushikiriza n'andi makuru yose twagutunganirije. Wawe umugisha n'uhoraho yaremye ijuru n'isi, mbanje kubifuriza umwaka mwiza mushasha w'2021, umwaka wo gutera imbere. Dusangira ijambo ry'Imana dusanga mu cete Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 14 umurongo wa 16, riravuga ngo iciza cyanyu ntigitukwe. Nanje ndishiramwe mvuge ngo iciza cyacu ntigitukwe. Pawulo yari karahanura aba bantu b'Abaroma kubijanye no kwihanganira abadakomeye mu kwizera. Aho cyumva yuko yari yandikiye abantu bakuze mu kwizera, no kuvuga abantu bakuze mu buryo bw'imwemu, no kuvuga abantu b'abakristo bubaha Imana, nibo yari yandikiye. Hanyuma yandikiye Tito naho aramubwira uko abantu bakuze mu buryo bw'imwemu bakwiye kumera. N'aya majambo ngoma ndabasomere muri iki gice kigira kabiri mpereye ku murongo wa mbere ndashikana ku murongo wa 5. Yarahanuye abatamakazi, abagore bakiri bato, imisore, abashumba. Mwumvirize ya majambo ukuntu yari karababwira inyifato bategerezwa kugira. Ariko weho uvuge ibihwanye na kwa kwigisha kuzima, bwira batama ntibarenze urugero, babinyankamugayo, bitonde, bagira ukwizera kuzima mu rukundo no mu kwihangana. N'abatamakazi nyene ubabwire bagende nk'uko bibereye abera, batarementaniriza abandi, batari n'umunoho w'umuvinyu mwinshi, bigisha ibyiza, kugira ngo batoze abagore bakiri bato ubwenge, ngo bakunde abagabo babo n'abana babo, no kwitonda no kwirinda ubweruzi, no kubaka ingo zabo, no kuba inda nziza, bagamburukira abagabo babo, kugira ngo ijambo ry'Imana ntiritukwe. Bavuze ngo iciza cyanyu ntigitukwe, ijambo ry'Imana ntiritukwe, izina ry'Uhoraho ntiritukwe. Aha rero Pawulo yari karabahanura abantu bo mu nzego zose inyifato bakwiye kugira. Mwavyumvise aya majambo yabahanuye, ibyo bakwiye kwirinda, inyifato bakwiye kugira, kugira ngo izina ry'Uhoraho, ijambo ry'Uhoraho ntiritukwe. Rero jewe narabye sanga hari ibintu bine, ushobora gutora n'ibindi. Jewe nagira ndababwira ibintu bine nabonye twokwirinda kugira ngo izina ry'Uhoraho ntiritukwe. Icyambere, kwirinda icyitwa ikibi cyose. N'amajambo Pawulo yandikiye abitesalonika mu cete cyambere igice cya 5 umurongo wa 22. Wirinde ikibi cyose. Ni wirinde ikibi nukuri abaturaba n'abatwumviriza mu buryo bwose ntaco bazotugaya, kandi niryo zina ry'Uhoraho ntirizotukwa. Ikigira kabiri, dukore vyose kugira ngo dushimishe Imana. N'amajambo Pawulo yandikiye abikorinto mu cete cyambere mu gice cya 10 umurongo wa 31 na 32. Dukore vyose kugira ngo dushimishe Imana, kugira ngo abaturaba. Pawulo yavuze ngo abayuda bagira iki canke ngo abo mu ngoro y'Imana ntibagira ikibatsitaza. Natwe dukore vyose kugira ngo dushimishe Imana, ntihagire ikintu dukora gitsitaza abandi. Icya gatatu, nitubabare gukora ibyiza imbere y'Imana gusa, ariko n'imbere y'abantu.
tubabare gukora ibyiza n'imbere y'abantu kuko hariho abantu babayeho mu buzima bwabo bwo kubaha Imana ukamengo bakwiye kunezereza Imana gusa. Oya, n'imbere y'abantu dukora ibyiza imbere y'Imana, ariko na cyane cyane n'imbere y'abantu batubona nabo nibo banashingira intahe yuko iyo Mana iri muri twebwe. N'amajambo dusoma mu cete kigira kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto mu gice c'8 umurongo wa 20 gushika ku 21. Hanyuma ikigira kane, tugira imigabo yo kudashira igitsitaza canke ikigwisha imbere ya bene data. Umuntu wese agira imigabo, ni nayo mpanuro mperejeko. Umuntu wese agira imigabo yo kudashira igitsitaza canke ikigwisha imbere ya mweneso. Muri ico gihe nta izina ry'Uhoraho ntirizotukwa canke ngo ijambo ry'Uhoraho ritukwe. Nitwirinda gutsitaza bene data mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu nyifato, izina ry'Uhoraho ntirizotukwa. N'amajambo Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 14 umurongo wa 13. Ni nayo majambo mperejeko. Izina ry'Uhoraho ntiritukwe kubera inyifato yawe, ugenda uko bibereye ihamagagwa ryawe, ingabire uzikoreremwo uko bibereye, ufise ingeso nziza, witonda nk'uko Pawulo yabitegetse Tito ngo ahanure ingero zose kugira ngo bashobore kwifata neza bidatukisha izina ry'Uhoraho. Nagira mbwira umuntu wese yitwa ko akomeye mu kwizera, twirinde mu kubaho kwacu ntidutukishe izina ry'Uhoraho. Imana ibahezagire.